turashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu vy'ijwi rya Amerika. Bari Uganda mu karere ka Kisoro namwebwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jodiane Ninahazwe. Abarimyi b'ivyamwa mu Burundi bavuga ko bari kubahura n'uruhombo runini bivanye nuko badashobora gushorera umwimbu wabo mu bihugu birimwo u Rwanda na Kongo nkuko vyahoze kera. Leta nk'umuvyeyi nuko yoraba nyene yoturonderera amasoko dushoramwo ivyamwa vyacu, kuko turarima twizera ko tuzoronka umwimbu canke amahera, ariko kubera yuko tudafise aho tubishorera tukaca tubura ibya bindi twari twipfuje. Leta tuyisaba ko ibi vyamwa vyacu bidashobora kubura ahantu bishobora gushorerwa, igira inguvu zose. Nariteye akamo n'umuvyeyi wa bose. Abanyi bamwe mu barimyi b'ivyamwa bo muri commune Rugombo y'intara ya Cibitoke mu Burundi. No nkuru co kimwe n'izitandukanye ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine turazirambura mu kanyisase muri hafi y'amaradiyo yanyu. Ishamwe mpuzamakungu ONU ritangaza ko intambara Uburusiya bwatanguje muri Ukraine ishobora gutuma abanyagihugu ba Ukraine bagera ku miliyoni 4 bahunga igihugu cabo. ONU yemeza ko bizoba bibaye ibitigiri biri hejuru cane umugabane wa Buraya utigeze ubona haraheze imyaka 70. Kugera ino saha ibitigiri bitangwa na ONU vyerekana ko abanyagihugu ba Ukraine bamaze guhungira mu bihugu bibanyi vyabo bagera ku bihumbi 368. Iryo shamwe mpuzamakungu rikavuga ko giteze ko ivyo bitigiri bibandanya kuduga. Ibihugu birimo Pologne, Romania, Slovakia na Hongrie vyabaye birihoza amabwirizwa yo gukingira ikiza ca virusi ya corona kugira ngo vyorohereze abanyagihugu ba Ukraine bariko barahunga. Pologne yavuze ko imbibe zayo zuguruye, atanumwe izosaba impapuro z'inzira kugira ngo imwakire kandi atanumwe azokumirwa. Itorokanizo ry'amakuru y'abanyamerika AP naryo ijwi rya Amerika rikesha ino nkuru rivuga ko imirongo y'imiduga iri ku rubere rwitwa Medica ruhuza Ukraine na Pologne ari miremire cane. Umushikiranganje wa mbere wa Hongrie, igihugu somambike ca president w'Uburusiya Vladimir Putin, nawe yavuze ko igihugu ciwe kizokwakirana urweze abanyagihugu ba Ukraine kandi ko citeguriye gushigikira ingingo zose zihana Uburusiya. Abariko barahunga Ukraine bagwiriyemwo abana n'abagore bivuye ku itegeko president wa Ukraine yasohoye ribuza abagabo n'imisore ifise imyaka irenga 18 guhunga. Uburusiya muribuka ko bwatanguye gutera Ukraine kuva kwa 4 w'inondwi turiko turasozera. Tukiri ku vy'Uburusiya na Ukraine, president w'Uburusiya yagiriza abategetsi ba Ukraine ko bariko biyima amahirwe yo gukorana ibiganiro. Ibindi na Team Ishimwe. Mwitangazo ryasohowe uyu munsi ku cyumweru ryavuze ko Putin yavuganye na ministri w'intebe wa Israel Naftali Bennett. Putin yamubwiye kandi ku bikorwa bya gisirikare byakozwe n'Uburusiya ku butaka bwa Ukraine byo kurinda akarere ka Donbas kayobowe n'abitandukanije n'ubutegetsi bashyigikiwe n'Uburusiya. Muri iri tangazo Putin yumvikanishije kandi ko intumwa z'Uburusiya ziri mu mujyi wa Gomel muri Belarusiya aho ziteguye imishyikirano n'abayobozi ba Ukraine kugeza ubu ashinja kuba bataragira ubushake bwo gukoresha ayo mahirwe bahawe. Ku ruhande rwa Bennett we yasabye ko Israel yaba umuhuza muri ibiganiro hagamijwe ko intambara yahagarara. Hari amakuru kandi avuga ko kuwa gatanu w'iki cyumweru Zelensky, perezida wa Ukraine, yari yasabye Bennett kuba umuhuza muri iki kibazo. Uburusiya burashaka kugirana ibiganiro na Ukraine bahuriye muri Belarusiya. Perezida wa Ukraine wariko asa nk'unyomoza ibivugwa na Putin yavuze ko yifuza ibiganiro n'Uburusiya ariko ntibibere muri Belarusiya, igihugu cyahaye ingabo z'Uburusiya inzira zinyuramo zigiye gutera Ukraine. Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'amakuru ku Burusiya na Ukraine. Ubushinwa bwanse gushigikira Uburusiya bufatwa nk'umugenzi somambike wabwo buhitamo kutagira ico buvuga ku ngingo Amerika yashize imbere y'akanama ka ONU kajeje umutekano yiyamiriza ibitero Uburusiya buriko bugaba muri Ukraine. Uretse ko Uburusiya butagize ico buvuga ngo bwemeze canke buhakane iyo ngingo, bwasohoye itangazo rishobora kutakirwa neza ku ruhande rw'Uburusiya. Ambassadeur w'Uburusiya muri ONU Zhang Jun
Moon yasavye ashimitse ko Uburusiya bwubahiriza ubwigenge bwa Ukraine no kutavogera ico gihugu. Ambassadeur Zhang muri iryo tangazo yagize ati Ukraine yaribwirijwe kuba igitarugwa gihuza uburengero n'ubuseruko, hakuba ikibuga kigwanirwako n'ibihugu vy'ibihangange. Uwo mutegetsi yaserukira Ubushinwa muri ONU ariko yanavuze ko ubwoba Uburusiya bufise bw'uko ishamwe NATO gifuza kwaguka rikongeramwo Ukraine nk'igihugu c'umunyamuryango waryo bwumvikana cane, ko na Uburusiya bwanse kugira ico buvuga ku ngingo itera ivyatsi intambara Uburusiya bwatanguje muri Ukraine vyateye ibibazo vyinshi birimo kumenya niba Ubushinwa ku munota wa nyuma bwoba bushaka guterana Uburusiya canke niba busanga Uburusiya bwarengeje urugero burenga karimbi butibaza ko bworenga mu gusomborotsa Ukraine. Aya makuru yose abagezweho hirya no hino kw'isi mweje kumva mushobora kongera kuyumva kuri wezi 3 radio yacu VOA.com, adresse yacu ya YouTube, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Mu gihugu c'u Rwanda umushikiranganje ajeje imigenderanire y'u Rwanda n'ayandi makungu Dr Vincent Biruta niwe yasubiye gutorerwa kuba president w'umugambwe uharanira demokarasi n'imibereho myiza y'abanyagihugu PSD. Biruta yatangaje ko muri ino myaka 5 bagiye gutegura amatora y'abadepute azoba mu mwaka uza n'ay'umukuru w'igihugu azoba mu 2024. Mugenzi wacu Assumpta Kabo i Kigali mu Rwanda yadukurikiraniye ivyino nkuru. Amatora ya PSD yahuje abahagarariye iryo shyaka bahagarariye abandi kuva ku rwego rw'umurenge kugeza ku rwego rw'igihugu basagaga 200. Mu biyamamarije ku myanya inyuranye yo kuyobora ishyaka rya PSD hafi imyanya yose yariho umukandida umwe ku buryo yatorwaga hafi 100%. Dr Vincent Biruta niwe wiyamamarije kuyobora ishyaka rya PSD wenyine, atorwa kuyobora iryo shyaka ku majwi 217 habonekamo imfabusa 2. Dr Vincent Biruta yavuze bimwe mu byo agiye gushyiramo imbaraga muri manda yabo y'imyaka 5. Nanone muri iyi manda dutangiye hari ibikorwa biri ku rwego rw'igihugu bikomeye kandi bireba ishyaka. Umwaka utaha dufite amatora y'abadepite, dufite amatora y'abasenateri, hari amatora ya perezida wa repubulika mu mwaka wa 2024. Ibi byose ni ibikorwa bya politiki bikomeye tugomba kwitabira nk'ishyaka tukabigiramo uruhare, twamamaza. Igihe cyose habaye amatora y'umukuru w'igihugu iri shyaka PSD yari rifite umukandida. Nta na rimwe amatora yari yaba tudafite umukandida, yaba aturuka mu ishyaka cyangwa se yaba aturuka mu rindi shyaka, ariko aba iyo twamwemeye kumushyigikira aba yabaye umukandida wacu. Mu mwaka wa 2003 ubwo u Rwanda rwatoraga perezida nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, ishyaka rya PSD ryashyigikiye umukandida wa FPR Inkotanyi, ryongera kandi kumushyigikira mu matora yabaye mu mwaka wa 2017. Itangazamakuru rikaba ryabajije perezida wa PSD niba no mu mwaka wa 2024 ishyaka yoboye rizongera gushyigikira umukandida wa FPR Inkotanyi. Biruta asubiza muri aya magambo: igihe nikiragera, haracyari imyaka 2 hagati, harimo amatora y'abadepite, harimo amatora y'abasenateri, andi ni mu mwaka wa 2024. Igihe ntabwo kiragera. Gushyigikira umukandida w'ishyaka riri ku butegetsi, hari benshi mu bakurikirana hafi politika y'u Rwanda babibona nk'aho iri shyaka ritagira ubwigenge bwuzuye. Umuyobozi wa Sena Iyamuremye Augustin, umwe mu bari mu bambere batangije ishyaka rya PSD, yagaragaje ko iryo shyaka ryabo ryigenga. PSD kuva yatangira, navuze yuko kongere zose narazibonye, ntabwo yigeze ihungabana. PSD ni ishyaka ry'igihugu. PSD ifite ibitekerezo, ifite impuguke, ifite abakozi, ifite abaturage benshi bayiri inyuma, kandi PSD ikorana n'indi mitwe ya politike, irashimwa hose. N'abayituka ni nka babandi batuka inka bavuga ngo ifite igicebe kinini, bazakomeze badutuke icyo gicebe. Abavuga rero ngo PSD irimo kwaha kw'abandi kubera ko yumvikana n'abandi bose, abo baribeshya kandi ntacyo bazadutwara. Muri iki gihe kandi ishyaka rya PSD ni rimwe mu mashyaka afite umubare w'abayobozi mu nzego nkuru z'igihugu, ariko abanyamuryango bo hasi ba PSD bakaba babwijwe ibya mbere ko bifuza ko no mu myanya yindi yose y'ubuyobozi no mu nzego zo hasi abayoboke ba PSD bakwiye kuba bayirimo ku bwinshi. Ishyaka ryanjye cyo numva ryakongeraho nk'uko risanzwe riharanira demokarasi n'imibereho myiza y'abaturage. Numva twagumya kugira abarwanashyaka benshi baduhagararira hejuru mu ntego zishinzwe abadepite, twumva bakwiyongera. Ikibura ni uko turakiyubaka, ariko ibyo ari byo byose uko twatangiye ntabwo ariko turi.
wari aho turi kugera rwose nibyo twumva twaharanira kandi nibyo turimo duharanira kugira ngo natwe tugire abarwanashyaka benshi bari mu nzego za leta bafite inshingano mu nzego za leta. Mu bikorwa iri shyaka rishyize imbere muri iyi myaka 5 harimo gushyiraho ikigo cy'ubucuruzi kizajya gifasha ishyaka gutera imbere. Iki kigo abayobozi bavuze ko kizahabwa ubuyobozi bwihariye ndetse n'ubugenzuzi. Ishyaka rya PSD riri mu mashyaka makuru yavutse mu mwaka w'1991 ubwo politiki y'amashyaka menshi yatangiraga mu Rwanda. Iri shyaka ryatangiranye abarwanashyaka bakomeye ryaje gukorwa mu nkokora muri 1994 ubwo jenoside yakorewe abatutsi yahitanaga bamwe mu barwanashyaka baryo, bamwe bazira ibitekerezo byabo abandi bazira ko ari abatutsi. Ishyaka rya PSD kandi ryatanze umukandida ku mwanya wa perezida wa Repubulika mu mwaka w'2010 ariwe Ntawukuriryayo Jean Damascene. Izindi nshuro iri shyaka ryagendaga rishyigikira umukandida wa FPR Inkotanyi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Mu Burundi ahavugwa ikibazo c'abarimyi b'ivyamwa bo muri commune Rugombo y'intara ya Cibitoke batagira aho bashorera umwimbu wabo. Ibindi kuri no nkuru tubaza umenyesha makuru wacu Desire Hatungimana. Abarimyi bo muri segiteri Gabiro Ruvyagira yo muri commune Rugombo y'intara ya Cibitoke barijukiye kurima ivyamwa vy'imyembe n'imicungwe. Umwimbu uraba mwiza, ariko muri kino gihe bamenyesha ko ataco uri kurabamarira. Bamenyesha ko biriko biraborera ku biti kubera amasoko yabuze. Icabitumye nuko ataburenganzira bafise bwo gushorera umwimbu wabo mu bihugu bibanye nka Kongo n'u Rwanda kuko imbibe z'ivyo bihugu zugaye. Babwira Ijwi rya Amerika ko agahombo ari kirenga. Twirekera ku biti mu ntumbero yo kugira turabe ko agasoko mu gisagara ca Bujumbura ko kwiyongera. Ariko rero kubera yuko abarimye ari benshi, umuntu aguma arinde yibaza ngo ejo agasoko karaboneka, abandi bakaguma bamanura bajana. Naco gituma cyo tubirekera ku biti gacho usanga havyahiye byabuze byakorotse. Ibyo kenshi biri mu ngorane duhura nayo mu kazi ka misi yose. Hariho igihe usanga amasoko atari meza ngaha mu gihugu iwacu. Kenshi aha umuntu ararindira basi arabe ko iyindi bimaze kugabanuka kugira arabe ko yoronka utwo dukeyi. Aha ntibyari bikwiriye ko usanga yakorotse canke yahiye, nuko amasoko atabari meza yo kubishora. Ako gahombo ntikari kuri bene imirima gusa, abari basanzwe bahafise akazi nabo nyene bararira. Uyu murima urumfitiye akamaro kanini kubera ko jewe nabura kunyu nkagakura ngaha. Databuje yaramukage zino nkamubwira ati jewe ndakinya agasabuni akampa agasabuni. Kubera yampa agasabuni aronka umwimbu yimbuye. Aho gushika ubyo yimbura byose bipfa ubusa. Nanje ubu mbere maze nk'amezi arenga 5 nta n'ijana mpereza nawe ataje aronka. Bana barara kw'ishuri bakaronka ikaye, mu tamakazi karonka agasabuni, nanje nkaronka kunyu tamakazi akangaburira, nkavuga ati higo ncungiye umutama wanje Databuja. Kuri ivyo bibazo vy'abanyagihugu barimo ivyamwa, Musitanteri wa komine Rugombo Gilbert Manirakiza asaba abarimyi kugendana n'ibihe. Iyo isoko rimwe iryugaye bakamenya ahandi bashobora gushorera umwimbu wabo. Abamenyesha ko abafise ikibazo cyo kurondera amasoko bomwegera. Komine Rugombo uravye aho iherereye, ivyamwa biriho nivyo kandi n'abarimyi babyo barahari. Bari baramenyereye gushora ivyamwa mu bihugu bibanye, mu Rwanda no muri Kongo, cyane mu Rwanda. Ico gihe rero barashobora kuronka amahera menshi cyane. Nico gituma ubu abidoga bavuga ko babuze babishorera, ariko nibaza ko iyo mvugo atariyo. Ivyamwa no mu Burundi barabigura kuko si intara zose zibifise. Umudandaza arakurikirana akamenya iki kintu mu ntara y'intagihari, agaca arondera kumenyana n'abaho kugira ngo ashorere aho ibyo bintu bitari. Ivyamwa mu Burundi birakenewe kandi biragurwa. Abo batararonka isoko boza tukavugana tukababariza mu zindi ntara. Abarimye basaba leta kubagarukirako bakaronka ico bakoze umwimbu wabo. Ico twosaba leta nk'umuvyeyi nuko yorora nyene yoturonderera amasoko dushoramwe ivyamwa vyacu, kuko turarima twizera ko tuzoronka umwimbu canke amahera, ariko kubera yuko dufise aho tubishorera twaca tubura ibya bindi twari twipfuje. Rero leta yodushikiraho bishoboka byo hose katudodorera, bakaturondera isoko canke bakaturondera amahinguriro shobora guhingurira ivyamwa vyacu kugira nako ntidukore duhomba. Leta tuyisaba ko ibi vyamwa vyacu bidashobora kubura ahantu bishobora gushorerwa, igira inguvu zose. Ndayiteye akamo n'umuvyeyi wa bose, naci dukorera inguvu kugira dushobore kwisununura n'izi ngorane turimwo zo kutaronka amasoko bihere. Gilbert Manirakiza ahimiriza abo barimyi kudacika inguvu bakabandanya barima ivyo vyamwa, kuko mu minsi iri imbere amasoko yagutse y'aho babishorera azoba yabonetse. Baguze atunga bari bafise iyo migambi
n'aha mbere mu ntara iwacu ya Cibitoke twabahumuriza ko hariho abariko barisuganya mu minsi atari myinshi cyane. Turizera ko hazoba hamaze kuboneka abamaze kwipanga bashobora kugura ivyo vyamwa byose biri mu ntara kugira ngo bashobore kubihinguramwo amaji canke ibindi bintu abenegihugu bashobora kubihereza. Mwisho gihe murumva ko n'isoko yaguse izoneka aho atavyamwa twibaza ko bazosubira kuvuga ko babuze aho babishorera. Abanyagihugu baba mu Rugombo barimo ivyamwa basaba abarongoye igihugu gutorera umuti ibibazo vyatumye imbibe zugagwa, imigenderanire yongere kunaguka. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amahiganwa y'amakinga yitiriwe Tour du Rwanda uno musi kwa Mungu yasozerewe i Kigali mu Rwanda. Umunye-Eritrea yitwa Nathanael Tesfazioni niwe yatsinze isiganwa ry'ayo magari. Inkuru tubaza umenyesha makuru wacu yabidukurikiraniye hagufi Kigali mu Rwanda, Jean-Claude Munyandinda. Iyo ni indirimbo yubahiriza igihugu ya Eritrea yaririmbiwe kuri Canal Olympia kwirebero kuri iki cyumweru, ubwo umukinnyi Nathanael Tesfazioni ukomoka muri icyo gihugu akaba akinira ikipe ya Androni Giocattoli yo mu Butaliyani yari amaze kwegukana isiganwa ry'amagare Tour du Rwanda ry'umwaka wa 2022. Ni nyuma y'agace ka 8 ari nako kanyuma kiri siganwa mpuzamahanga ngarukamwaka kareshyaga n'ibirometero 75 na metero 300, aho abasiganwa bazengurutse mu bice binyuranye by'umujyi wa Kigali. Wabaye wa mbere muri aka gace ni umunyarwanda Moise Mugisha ukinira ikipe ya Protacho muri Afrika y'Epfo, waciye agahigo ko kuba ari umunyarwanda ubimburiye abandi gutsinda etape y'iri siganwa kuva ryazamurwa mu ntera rigashyirwa ku cyiciro cya 2 n'igice kimwe. Yakoresheje amasaha 2 iminota 8 n'amasegonda 16. Yari ari kumwe n'abakinnyi babiri b'Abafaransa bo mu ikipe ya Direct Energie aribo Alexandre Geniez na Sandy Dujardin. Bamuretse agatambuka ngo asoze ari uwa mbere kugira ngo nawe asogongere ku buryohe bwo gutsinda etape ya 2 n'igice kimwe. Nathanael Tesfazioni nyuma yo gukoresha amasaha 23 iminota 25 n'amasegonda 38 mu rugendo rwose hamwe rureshya n'ibirometero 942 yahise yambikwa ikamba ry'uyu mwaka. Yegukanye iri siganwa ryari rikinwe ku nshuro ya 4 kuva ryazamurwa mu ntera rigashyirwa ku gipimo cya 2 n'igice kimwe mu mwaka wa 2019. Icyo gihe waryegukanye n'umunya-Eritrea Merawi Kudus wakiniraga ikipe ya Astana yo muri Kazakhstan. Muri 2020 Tour du Rwanda yatwawe na Nathanael Tesfazioni ari nawe kandi wegukanye uyu mwaka. Icyo gihe yakinaga mu ikipe y'igihugu cye cya Eritrea. Umwaka ushize uwahize abandi ni umunya-Espagne Christian Rodriguez ukinira Direct Energie mu Bufaransa. Usibye kuba yegukanye Tour du Rwanda, Nathanael Tesfazioni yahembwe kandi nk'umukinnyi mwiza ukiri muto ndetse akaba ari nawe mukinnyi w'imena mu bakinnyi b'Abanyafurika baserutse. Moise Mugisha wa Protach yabonye igihembo cyo kwegukana agace ka 8, hiyongeraho n'ishimwe ry'uko ariwe mukinnyi w'inkwakuzi mu kuzamuka imisozi. Igihembo cy'umukinnyi mwiza mu Banyarwanda ni Eric Manizabayo wa Benediction mu karere ka Rubavu wacyegukanye. Uwarushije abandi kuvuduka ni Sandy Dujardin umufaransa mu ikipe ya Direct Energie. Umukinnyi wahatanye kurusha abandi bose ni umunya-Israeli Omer Goldstein, naho ikipe y'indashyikirwa yabaye Bike Aid yo mu Budage. Minisitiri wa Siporo mu Rwanda Mimoza Munyangaju avuga ko iri siganwa Tour du Rwanda ryagenze neza. Ni byiza byo kwishimira, kirangiye neza, hariho gahunda yo gutegura no kurebera hamwe cyane cyane ko turi mu cyorezo, ababa baragize ikibazo cy'uburwayi kubitaho no kubakurikirana, ariko bikaba birangiye neza muri rusange. Abagomba gutaha bazataha neza, abarwayeho gato barakize ubu navuga ko tubyishimiye ko byibuze tunarangije neza tunatwaye na etape. Igikorwa cyo gusoza iri siganwa mpuzamahanga Tour du Rwanda ry'umwaka wa 2022 cyatangijwe n'umukuru w'u Rwanda Paul Kagame. Yari Claude Munyandinda i Kigali. Kuva itariki ya 17 gushika itariki ya 18 uku kwezi, umuryango umwe bwa Buraya warakiriye abategetsi b'ibihugu birenga 40 vya Afrika i Bruxelles mu Birigi, vyari mu rwego rwo kunagura imigenderanire yo muryango na Afrika, mu gihe Uburusiya n'Ubushinwa bibandanya gushira inguvu nyinshi mu mibanire na Afrika. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo araganira kuri no ngingo na Professor Blaise Funenge, n'umuhinga mu vy'ubutunzi, akaba yigisha muri kaminuza y'u Burundi no mu ishure ryigisha ivyerekeye gutunganya amashirahamwe n'inganda. Fidel yanavuganye kandi na Emery Pacifique igira neza, umuhinga mu vyerekeye ububanyi n'amakungu. Turatangura twumviriza Professor Funenge. Mu bisanzwe
izo nama zagiye ziraba kuva kera uciye muri iyi nama bavuga ngo ni ACPCE byagumyeho mugabo uravye mu ntango imbere y'uko urusika rwa mbere rutembagara Afrika barayikunda barayiha akamaro barashyira imbere ibihugu by'uburaya byarashyira imbere Afrika hagati ya 1991 kuduga gushika nko mu 2003 Afrika bace bayibwira yuko ari ukuja mu vya demokarasi canke bayima amahera kuko urusika rwatandukanye abakomunista n'abakapitaliste bari rwatembagaye bace babona bati ubu rero nabo tugikeneye reka tubihoze nabo bace babwira ati babaye ico bita icambere na mbere umuntu abanza gushika kugira ngo aronke imfashanyo cyangwa ideni ibyo batanguye kubivuga inyuma y'uko ingwano y'abakapitaliste n'abakomuniste iteye igihe guhera ico gihe baca batanguye kuvuga ngo ni mushyire gabone guverinance mugabo ubwo mu nyuma baca babona yuko haciye havukamwo ibintu vya terorisme ibintu by'iterabwoba n'ibintu by'abagendi buraya binyegeje mu Faransa bavuga ko ari immigration clandestine ivyo vyaciye bituma uburaya buguma bubona yuko hari ivyo bukenerwa kuza buratanga mugabo bisanzwe bike bike ariko rero muri iyi myaka ya nyuma byarabonetse neza yuko Ubushinwa n'Uburusiya bwaciye bushaka gusubira mu kibanza ibihugu by'uburaya byarimwo imbere ya 1991 kandi mu buryo bubi bica bituma mbere bwanashaka n'amafaranga uburaya butanga mu bihugu bikenye buha Afrika nubwo ari menshi abanyagihugu biyumvira ngo ntaca amaze cyangwa n'amaleta yiyumvira ngo ntaca amaze kubera mu nzego y'amapropaganda y'Ubushinwa n'Uburusiya ubwo rero iyi nama bagiye ko ni kugira ngo bashobora kuraba ntihagire inyungu bahomba kubera Ubushinwa buriko burashaka kwigarurira inyungu zose zaba iz'ubutunzi canke iza politike ziriho aha muri Afrika. Murakoze. Nawe Emery Pacifique gira neza kuri ico kibazo nyene niyo nama akamaro kayo ari akahe ku bwanyu? Naringize nti iyi nama irafise akamaro ubwa mbere kuri Afrika ariko ubwa kabiri no ku banyaburayi. Ica mbere coco nuko turavye muri ibi bihe turimwo biragaragara yuko isi iriko irironderamwo iyindi nteguro y'isi nshasha ico no kwita nouvelle ordre mondiale uravye ingene isi yari itunganijwe n'inkingi nini zari zigize la géopolitique mondiale ico no kwita inyungu z'ibihugu bishimikiye kuho bihereye n'ivyo bishira imbere zo kw'isi ziriko zirahinduka umugenzanje nawe nyene wavuze igihugu c'Ubushinwa nk'akarorero kiriko kiragerageza kushika muri Afrika no gutsimbatarayo nk'uko abanyaburaya n'abanyamerika bari barabigize urabona igihugu c'Uburusiya ko cagarutse cane mu maso y'isi mu gushaka kugirana imigenderanire ishimikiye cane cane ku nyungu zigaragara z'Uburusiya muri Afrika ivyo rero bituma ibi bihugu twita les amis traditionnels ba Afrika muri coopération nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburaya basubira kwisuzuma kugira ngo barabe neza ingene bahagaze muri Afrika. Niyo mpamvu rero ubona hariho imishikirano myinshi haba hagati ya Afrika n'Uburaya, haba hagati y'Uburaya n'imigabane imwe ya Afrika, haba hagati y'Uburaya n'ibihugu bimwe strategique byo muri Afrika. Ibi byose ico bigamije ni ugusubira kuraba neza yuko batariko bakina bahomba kuri uwo mugabane usanzwe uboneka yuko uzoba ikirimbiro ry'iyi ntambara y'ubutunzi n'iby'umutekano mbere n'ibya politike byo ku isi. Ishirahamwe ry'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya ryemeye gutanga ica kabiri c'imiliyaridi $300 y'amaero ni ukuvuga imiliyaridi 150 y'imitahe itegekanijwe guhiganwa n'umugambi w'igihugu c'Ubushinwa wiswe Belt and Road Initiative kaba rishaka gushimikira ku mitahe hamwe n'umugabane wa Afrika mu gukorana na Afrika ngo izo mpande zibiri zikorana nk'izingana. Aya mafaranga ishirahamwe ry'ubumwe bw'Uburaya ryemeye guha Afrika akarere ka Afrika igica kabiri c'imiliyaridi $300 y'amaero y'imitahe itegekanijwe guhiganwa n'umugambi w'igihugu c'Ubushinwa wiswe Belt and Road Initiative. Amafaranga hamwe yoboneka agatangwa agashira mu bikorwa mona ari akamaro yogirira Afrika.
ni ikibazo kigoye kwishura Fidel, kubera ubwa mbere hoho Afurika kuva yikukiye imaze kuronka inshuro zishika 60 ayo mahera, ariko nta kintu kigaragara ubona ayo mahera Afurika yakuyemo. Ibyo rero ni kubera yuko ingene intwaro zitunganijwe ahenshi muri Afurika usanga hari abayobozi bwa mbere ho badashoboye kubyaza umusaruro amahera ashizwe muri ekonomi y'ibihugu byabo. Kenshi ugasanga aribwe canke arononwe canke ashizwe mu migambi itizwe neza hanyuma akaba impfagusa. Nta kintu kigaragaza kuri jewe rero yuko ivyo bidashobora gusubira gushoboka ngo ayo mahera yononekare. Narirya tubona ibiharuro vyerekana corruption, ibiturire no konona n'intwaro mbi bitera biduga muri Afurika aho kumanuka. Aho ni ku ruhande rumwe mfite ayo makenga yuko ayo mahera naho yoboneka ashobora kutubera nk'ayandi yose twaronse ata kinini twakuyemo. Muga ku rundi ruhande nkagira icizere igihe ubona ko hariho abayobozi bamwe muri Afurika, les leaders emergents muri Afurika, ubona mu by'ukuri bashize ikibazo c'intwaro ibereye imbere, bashaka yuko ibihugu byabo vyogorora bikava mu buja bw'ubukene n'ube gito bijana, kugira ngo bakoreshe akaryo kose ka investment kaje muri Afurika mu bihugu byabo ngo bakabyaze umusaruro. Muri ico gihe nkagira nti hari ibihugu bishobora kuzokunguka kubera bisanzwe byaramaze gufata ingendo yo kutonona umutungo wabo no gukoresha neza amahera bironse. Rero iyi nyishu ni ego canke oya, niko no kusubiza. Tuze ku mirongo ya telefone dufise Ingabire, uratwumva? Uri he? Ndi Ingabire Asteri Nkoyi Bujumbura. Ufise ikibazo ubaza batumire canke icyumviro ushikiriza? Hamwe ndashaka kubaza hamwe n'icyumviro nshikiriza. Ndashaka kubaza none ko tubona ibihugu cyane Uburusiya canke Ubushinwa imyaka buriko bukorera muri Afurika umenga nta terambere rinini bikorera boneka. Kabiri tugiye kuraba twamba dusanga ibyo bihugu hanini bitazanwa no gufasha ahubwo hari icyo bituronderako. Bene ko n'inogeye ibihugu bya Afurika biciye kunagura amasezerano yo gufashanya hagati y'ibyo bihugu by'Uburaya. Ni gute bokingira ibijyanye no ubutunzi bwabo cyane cyane ibisukari yacu, kubera mbona benshi umenga niyo baza bisunga. Twarabonye ko umenga nibo baba bagomba kudufasha ahubwo bagomba guprofita. Ibibazo n'ibyiyumviro byanjye cyane. Murakoze. Mwamwishura Professor Funenga? Kuri icyo kibazo ega jewe ori iminsi yose jewe bambajije y'abantu bavuze gutyo baranantangaza. None umuntu yo guha amafaranga gutyo gusa atakintu na kimwe kurondera. Uburaya burafise inyungu urondera muri Afurika zijanye n'amaminere, inzahabu, bavuga ngo ni ubusegereti biki, ibintu byo mu kuzimu barondera, ukuvuga nk'inzahabu, amaminere mu bisanzwe barabikeneyeyo, igitoro n'ibindi. Rero birakenewe ko bagiranira imigenderanire myiza n'ibihugu nka Afurika kugira ngo hari aho bacumvise bagende bacimbeho. Ibyo ntibisanzwe, ahubwo igihugu kizi ubwenge gikorana nabo kugira ngo ntibarinde kwihagira. Nayo kuvuga ngo boza ataco bakeneye nawe rero yokwiha inyishu. Hariho umuntu yoha ikintu atamukeneye ko ikindi. Ibyo ni gake bishika gake. Ni ukuvuga rero n'ibihugu na Afurika igomba kumenya yuko hari ibyo bayikeneye ko, ahubwo ikagerageza kubyungukamo. Hakaba kimeze nka mpanguhe ntiyapimera nka burya ko umuntu baza kubira. Niko novuga. Ni ukuvuga turahuza na jewe, hari ibyo baronderayo kandi ibyo n'ibisanzwe. Nabo nyene babajije barakubwira yuko hari ibyo bakeneyeyo. Barakeneye yuko muri Afurika haba ituze kugira ngo ntihagire abantu bagenda kubagora aba bavuga ngo n'abayimigre. Barakeneye ko Afurika haba ituze kugira ngo nabo nyene bagire amahoro, kuko hatari ituze niho imigwi y'iterabwoba ikiza gushinga imizi. Barakeneye ko Afurika igira ituze kugira ngo ari umuzungu akeneye gushyira ihinguriro ryiwe ngaha arishireho, yimburire muri Afurika ashorere i Buraya. Ni ukuvuga wanashaka ni byinshi rwose bakeneye gusumba ibyo baduha.
akaba ari no ngaha duce tuba turabangiriye ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri kano kanya. Kuri mikro mwari kumwe na Joe Diane Ninahazwe, yakoze Dieudonné Cubahiro yegeranije amajwi yacu. Ku izina rya bagenzi bacu bose tubikebanuye tubifuriza kwandanya muranirwa mu vyo murimo vyose naho ubutaha.